ndabitumire nyakubahwa mwaserukira umugambi uri ku butegetsi, ndabitumire kuko babarungitse n'umwizigirwa, mugende mumbwirire umunyamabanga mukuru w'umugambwe wanyu niyo bashaka gukora politiki umugambi si gwasa, ababwiye indome zitanu zonyene wowe umugambi naza n'imigambi ashyikiriza abarundi, hanyuma abarundi nibumva ibanyuze bamuyoboke, itabanyuze naho abareke, kuko Burundi turi mu migambwe myinshi. Zijya mvugo mu by'ukuri ndamwumva na hirya no hino, jewe numva zintera agahinda, kunezerwa yuko abarundi bagorewe mu buhungiro, ufise ubutegetsi n'akaga. Nta mwana ya mu Burundi yavukiye guhunga, ubutarahunga niwe yovyipfuza ashaka vyipfuriza abandi. Jewe narabihonjeje ndazi icarico, ndazi ingene birura, ntawe no vyipfuriza. Kumva ko ari umuntu anezerwa rero ko hari abantu bahunze, mbe bahunze iki? Burya twawe neza wohunga, uburenganzira bwawe bwubahirijwe burya wohunga. Nukuri reka kuza murakina ku muvyimba abantu, barahunze biramaze. Ntibisigura ko ari bigwari, ntibisigura yuko ari ibijora, siko biri. Zijya mvugo ngo urya ngo gwasa ngo gwambwe senere ngo mu mezi abiri ngo uzoba wafuditse, uvutwa nande? Ahubwo muramubwirira nataraba neza, bajya yibaza ko bari nyuma yiwe bose, azosanga bose baje muri senere. None ugira ngo iki kiro kiduga ku basenere gusa, abazende David ntibashikirwa. Ariko nanone nimba imigambi yari yo gufuta senere yitege umwaka umwe tuzomujana muri sentare, adusigurira ukuntu abasenere bapfungirwa ubusa, permanence ukuntu zibomogwa, ukuntu abantu turenganywa, kuko biva kuri ayo majambo intumbero senere zimangane, mugabo ntizimangana ndabarahiye.